Emmanuel, Imana hagati muri twebwe. Imana uze kumenya ko iri hagati muri twebwe. Dusome tutarafata ibyicaro muri ubu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo iki gice cya kabiri. Turasoma mu gice cya mbere. Igice cya mbere ubutumwa bwiza bwanditswe na Matayo igice cya mbere. Turasoma uyu murongo wa 18. Tumanuke hepfo ku 21. Matayo igice cya mbere umurongo wa 18 gushika ku 21 haravuga ngo ukuvuka kwa Yesu Kristo uko kwagenze. Ukuvuka kwa Yesu Kristo kwabaye gutya. Mariya nyina wiwe yarakowe na Yosefu, ataramurongora bamubona afise inda yavuye kuri mpwemu yera. Ariko umugabo wiwe Yosefu kuko ari umugororotsi kandi kuko atagombye kumutetereza, yiyumvira kumubengera mu mpisho. Akivyiyumvira, umumarayika w'umwami Imana amwiyerekera mu ndoto, aramubarira ati, Yosefu mwana wa Dawidi, nutinye kurongora Mariya umugeni wawe, kuko atwaye inda ya mpwemu yera. Azovyara umwana w'umuhungu, nawe uzumwite Yesu, uko ari we azokiza abantu biwe ibyaha vyabo. Amen. Kaze mufate ivyicaro. Namaze kubifuriza Noel nziza, ndanabaramukije mu izina rya Yesu. Ndabaramukije mu izina rya Yesu. Ni gitondo cy'umunezero, ndakwinginze uzuratwenga uryoherwe ko wagiriwe ubuntu ukagera kuri uno munsi, unezerwe mu mwami. Imana niyo yatumye tugera uno munsi turiho turi bazima, nicyo gituma dukwiye kunezerwa. Turasomye ayo majambo y'Imana y'ukuntu kuvuka kwa Yesu kwagenze. Ngomba kuvuga ku ijambo rivuga ngo ibikoresho mu mugambi w'Imana. Numva iri niryo jambo ryanyigishije cyane gose. Hariho n'utundi ndiko ndasoma ya majambo ajanye n'ivya Noel, hariho n'ayandi majambo yagiye aranyigisha, ariko iryankoze ku mutima cyane n'ibikoresho mu mugambi w'Imana. Ukuntu Imana yagiye iragira imigambi kuva kera. Umugambi wa mbere yagize wabaye umugambi wo kurema isi n'ijuru nibirimwo vyose. Imana yaragize umugambi wo kurema isi n'ijuru nibirimwo vyose. Hanyuma mugabo imaze kurema vyose ntiyibagira kurema ikintu gikomeye cyane, umwana w'umuntu. Yahejeje kurema vyose ikirema umwana w'umuntu, iravuga ngo muze tureme umuntu mu ishusho yacu ase natwe. Nuko Imana irema umuntu mu ishusho yayo, niho yamuremye. Haleluya. Irema abantu bari uburyo bubiri. Irema Adamu, yongera irema na Eva. Irema umugabo, yongera irema n'umugore. Yari yamaze kurema ibindi vyose. Ikiramushiraho uwo mwana w'umuntu, iravuga ngo ganza. Ikimushiriraho kuganza ivyo yaremye vyose. Kuganza vyose usomye neza ku murongo wa 27 mu gice cya mbere, aravuga ngo n'isi yose irimwo. Mu vyo yari hahawe kuganza, n'isi yose yari irimwo. Umwana w'umuntu amaze kuremwa, arabaho ari umuntu Imana inezererewe gusumba ibindi byose yari yararemye. Ikamunezerererwa ku buryo iminsi yose ku mugoroba Imana yaraza mwitonga aho Imana yari yamushize, mwitongo rya Eden. Ikaza kugira ngo iganire nawe, iganire na Adamu, yongera iganire na Eva. Hanyuma bakaganira neza. Umunsi urizina yo wamubara bagendera. Inzoka irabagendera, iramubesha Eva. Eva imaze kumubesha nawe abesha umugabo. Bararya ku giti kimenyekanisha ikibi n'iciza. Imana yari yarababujije kurya igihe yabashira mu itongo. Iryo tongo yari yarabahaye gasopi, irababwira ngo ibindi vyose muremererwa kubiryako uretse iki giti kiri hagati mu itongo kimenyekanisha ikibi n'iciza. Ariko inzoka imaze kubahenda barakiryako. Mamaze kukiryako yoyo bakora icyaha. Bakora icyo Imana yari yarababujije. Icyaha kiba kirinjiye mu mwana w'umuntu, icyaha kiba kirinjiye mu isi. Kimaze kwinjira, imigenderanire hagati y'umuntu n'Imana ikiratosekara. Iratosekara ku buryo Imana yagarutse mu itongo ije ngo baganire, iramubura. Irahamagara ati, Adamu, Adamu uri hehe?
yo Adamu avugira iyo yari yinyegeje mu biti byinshi, yinyegeje amaso yabo ngo yari yahumutse arabona, ngo bamenya ko bambaye ubusa, baca bidendekeraniriza utubabi, baradendekanya barifuka. Bamaze gukora icyaha niho amaso yugurutse babona ko bambaye ubusa. Imbere yaho ntibigera bamenya ko bambaye ubusa, bari mu mwidegembyo udasanzwe imbere y'Imana. Imigenderanire itosekazwa n'icyaha. Nagenda kubwirana n'uyu munsi, imigenderanire y'abantu n'Imana itosekazwa n'icyaha, itosekara kubera icyaha. Imana idufashe cyane. Icompa ukamenya kuzigama imigenderanire yawe n'Imana. Gutakaza imigenderanire n'Imana biragahera. Gutakaza imigenderanire n'Imana sindabikwifurije mu izina rya Yesu, sindabikwifurije. Ariko icyo ndakwifurije nuko wamenya kuzigama imigenderanire yawe n'Imana. Kugira ushobore kuyizigama bisaba kwirinda icyaha. Icyaha kirinjira, icyaha cy'intango cibanze cy'inyanduruko n'urunganwe rwakurikiye ruca ruguma ruza ruravukana icyaha cy'inyanduruko. Uruvyaro rwa Adamu nabo nyene kubera bahari bavukanye ico cyaha nyene bakora ivyaha. Kayini yisha mwene wabo Abeli kwibera ivyaha vyamaze kwinjira. Si ivyo gusa, mu nyuma babandanya gukora ivyaha, barakora ivyaha ngo ingeso z'abantu zirononekara. Mu gihe cya Nowa ibintu biteye ubwoba, zirononekara. Burya Imana nagira ndabibutse ngo iranka icyaha. Imana iranka icyaha, irakunda abantu bose n'abanyabyaha barimwo irabakunda, ariko icyo Imana yanka ni icyaha. Nicyo gituma n'Imana ikubise icyaha, irakubita mugabo hagiye bikubise icyaha kiri muri wewe ntibikubise wewe. Hari izana igakubita icyaha ibabajwe n'icyo cyaha, hajya nibikubise wewe bikubise ugwaha ruri muri wewe. Imana idufashe cyane. Iranka icyaha mugabo abantu bose Imana irabakunda. Mu gihe cya Nowa rero ingeso zirononekara, abantu baja mu vyaha biteye ubwoba. Ariko Bibiliya iravuga ngo ariko Nowa we uhora haramushima. Ibihe byose uzusome Bibiliya, ibihe byose ukurunganwe rwagiye rurakurikirana, abantu baragiye baraja mu vyaha, ariko ntiyigeze habura umuntu numwe. Hagenda haboneka umuntu yirinda, umuntu yizigama, umuntu aguma ari umugororotsi. Nowa we muri ico gihe mu bantu bose uhoraho aramushima. Amaze kumushima aganira nawe, abaja inama y'ukuntu yokwibazira ubwato, hanyuma ubwo bwato akabuhungiramwo be n'umuryango wiwe. Umuryango utora koyoko, umuryango ugirirwa ubuntu. Ku bwa Nowa yubasha Imana. Bibiliya tubwira ngo Nowa yari umugororotsi, ngo ntiyagira agasembwa mu gihe c'urunganwe rwiwe, ngo kandi yagendana n'Imana. Haleluya. Mwari mubizi ko abagororotsi bahari? Erega abagororotsi barahari n'uyu munsi. Mu gihe cya Nowa bari bahari. Ibaze uyu munsi jewe numva no kwemeza ko atari abantu bose mu runganwe bandavuye, ariko mu gihe cya Nowa ngurunganwe rwose rwari rwanduye, ingeso zononekaye mu runganwe rwiwe rwose uretse we wenyene. None uyu munsi abagororotsi barahari. Nivyakunanira kwirinda, nivyakunanira kwizigama, uzumenye ngo abagororotsi barahari. Uza wumva uwo vyagoye watangura kumuhanura kubera ivyaha rimwo, ngo rega ngo isi iragoye, ngo rega ngo isi ngo kugira uyigororokeremwo biragoye. Hariho abagerageza. Nivyo canke sivyo? Nivyo canke sivyo? Nivyo. Hanyuma Nowa Imana igira umugambi wo kurandura icyaha, pana kurandura abantu. Igira umugambi wo kurandura icyaha kubera ingeso z'abantu zari zononekaye. Irarandura icyaha mugabo urumva icyaha cyajananye na nyeneco. Abantu barahera mu isi iteje umwuzure. Hanyuma ariko Nowa we n'umuryango wiwe n'ibikoko Imana yamubwiye barazigamwa. Hatangura urundi runganwe rushasha rw'intango ya Nowa. Barabaho ariko naho nyene basubira kwandavura, basubira kugenda ingeso zabo zononekara, basenga ibigirwamana. Hongera kuba urundi runganwe rwo mu gihe cya Aburahamu. Ubwo runganwe rwo mu gihe cya Aburahamu naho nyene Imana ibona abantu bononekaye kweri,
bononekaye. Aburahamu mugabo Imana iramushima iramubwira ati Aburahamu, uzi n'amakuru, va mu nzu ya so, uve mu gihugu cy'iwanyu, uve mu muryango w'iwanyu. Mu yandi majambo Imana yashaka kumubwira, va mu vyaha byo mu gihugu cyawe, uve mu vyaha byo mu muryango wawe, uve mu vyaha byo mu nzu ya so, kuko mu nzu kwa se hari ibigirwamana, ubivemwo hanyuma ugenda aho ndakwereka. Imana irondera kumushira ku ruhande, uje mu gihugu nzokwereka kandi nzoguhindura ubwoko bukomeye. Aburahamu kuko umutima wiwe wubaha Imana, arumvira arabikora, ava mu gihugu aragenda. Sindabivuga ninjiyemwo cyane, ariko ndiko ndaca ku mayange. Aragenda aja mu gihugu Imana yari yamurangiye, mu gihugu cy'isezerano Imana yari yamusezeraniye. Aragenda arabayo, ariko abantu n'ico gihe babandanya kwandura. Haragera mu gihe abantu batwagwa nk'inyagano, bahagera mu gihe abantu baja mu gihugu cya Egiputa. Abisirayeli baja mu gihugu cya Egiputa. Mu gihugu cya Egiputa bajayo, ariko bafise uwabitangiyeyo yari Yosefu. Mu gihe cya Yosefu rero, Yosefu nawe yari umugororotsi cyane, yari umusore yirinze. Ni musore wuno munsi nivyakunanira kwirinda, hari abasore bo mu gihe kirenganye bashoboye kwizigama. Yari umusore yizigamye, yari afise ingeso nziza, atasambana, atabesha, yavuga ukuri. Bene wabo banamuhoye ko yavuga ukuri, yaravuga ukuri, akavugisha ukuri, ariko bene wabo bagenda babesha se, bene wabo baramwanka kubera yari imvuga kuri. Hanyuma inzara iza gutera i Kanani. Hanyuma baragenda basanga Yosefu mu gihugu cya Egiputa, bagumayo baragwirirayo, ubu bwoko bukomeye cyane. Hanyuma Imana igera igihe igira umugambi ukomeye. Ndi ku ijambo rivuga ngo ibikoresho mu mugambi w'Imana. Igira umugambi wo kuvana ubwoko bwayo mu gihugu cya Egiputa. Igize umugambi ikironka igikoresho, ikigira igikoresho Mose. Niwe yabaye igikoresho muri uwo mugambi. Muri ico gihe Mose aba igikoresho, Imana iramukoresha kugira ngo abantu b'Imana bashobore kuva mu gihugu cya Egiputa, bagende batangura urugendo. Mugabo bimirije kugenda mu gihugu cy'isezerano, kandi Mose Imana yaramukoresheje ibikomeye, ibihambaye, ariko abantu ntibigeze baheba gucumura. Neje Imana ikagutora ngo igukoreshe mu mugambi kanaka, nuze wibaze ngo uzoburi kurarongora abagororotse, nuze wibaze ngo uzoburi imbere y'abagororotse. No mu gihe cya Mose abantu babandanije gucumura, bakaja mu kiyaga gitukura bagera hakurya bagacumura, bakarengana ubugaragwa bagera hakurya bagacumura, barajabuka na Yorodani, bageze hakurya ya Yorodani baracumura. Bagumye baja mu vyaha, biragenda bagera mu gihe cy'abacamanza, baguma baja mu vyaha. Imana ikabateza babakubita, amahanga batera, ariko Imana igahagurutsa ubagwanira, kuko Imana yakunda abantu bayo. Imana yarabakunda, igahagurutsa ubagwanira bakarokoka. Mugaba benshi banapfuye. Baragera mu gihe cy'abami, naho nyene bagakora ivyaha, Imana igakoresha abami bakarokoka. Biraduga abantu babandanya gukora ivyaha. Imana idufashe cyane. Kandi na n'uyu munsi abantu babandanya gukora ivyaha, Hanyuma biragenda birashika mu gihe cy'abavugishwa n'Imana. No mu gihe cy'abavugishwa n'Imana naho nyene abantu babandanije kuba mu vyaha, barakora ivyaha. Imana ikababurira biciye mu bavugishwa n'Imana, ariko ntibumve. Uyu munsi ukamengo bumvise, bagasa n'abihanye, bagasa n'abavuye mu vyaha, ariko bikamara igihe gito. Hanyuma Imana iragera ahantu atamigenderanire yayo n'abantu igihari. Imana iratinda, iracereza, irinumira ngo hafi imyaka 400 inumye atamigenderanire n'abantu bihari n'Imana, inumye itekanye. Namye niyumvira yuko hari igihe umuntu akora n'ivyaha n'uyu munsi,
Imana ikinumira umuntu akibaza ngo arashari kumwe n'Imana, naho yinumiye kera, kandi mugabo umuntu aranabimenya. Erega hari igihe usanga umuntu yahora arota n'inzozi agahishurirwa ibi, ugasanga inzozi ugasanga yahora asoma ijambo agahishurirwa bikaza nk'ubuhanuzi, ugasanga asigaye asoma nka Roma, agasoma akarengana ntibicemo. Kumbe ugasanga hariho ikintu cyabaye, hari imigenderaniro ni hagati yiwe n'Imana, ugasanga nukubera yatosekaye, itosekajwe n'icyaha. Kandi iyo mvuze icyaha, hariho abantu babona icyaha cy'ubusambanyi gusa. Mvuze icyaha si ugusambana gusa. Mumenye ko Abisirayeli Imana yabahora imyidodombo, Imana ikabahora kutayumvira, Imana ikabahora ibintu utokwibaza. Ni ibyaha si ugusambana gusa, nubwo nivyo navyo nyene babikora. Gusenga ibigirwamana Imana ikabibahora. Rero Imana irinumira, haca imyaka irenga 400 Imana yinumiye. Ariko kubera Imana yari yaremye umuntu ishaka ngo bagirirane imigenderanire, kubera Imana yari kuva ikirema Adamu yagomba uwo bagiriranira imigenderanire, yagomba uwibwira nawe akayibwira, bakaganira, haba ku murango haba bakaganira. Nico yari yaremeye umuntu kugira ngo bagiriranire imigenderanire, kandi umuntu yari yamuremeye kugira ngo abe uwushima Imana. Burya nitwebwe Imana yaremeye kuyihimbaza, kuyitazira, n'amajambo aciye mu kanwa kacu tukayitazira, n'indirimbo ziciye mu kanwa kacu. Nitwebwe Imana ibona iyo myaka ntiyorenga, iravuga ati no reka ngira umugambi. Imana ikigira umugambi emwe irikazanura, igira umugambi ukomeye, umugambi kugira ngo ishobore gucungura umwana w'umuntu, ishobore kugarukana imigenderanire yari yaratosekaye hagati y'umuntu n'Imana. Imana yumva ikeneye kongera kuba mu migenderanire myiza, mu busabane hagati y'umuntu yaremye mu ishusho yayo. Yumvira mukeneye, yumvira mushaka kugira ngo baganire. Hanyuma Imana igira umugambi ukomeye cyane. Burya umugambi wo kugira Yesu avuke ni umugambi ukomeye cyane. Mu migambi yose Imana yagize, uyu mugambi urakomeye, uyu mugambi urahambaye, uyu mugambi urakomeye cyane. Haleluya! Uyu munsi turiko tugira anniversaire y'umugambi ukomeye Imana yagiriye umwana w'umuntu, kandi wari umugambi ku mwana w'umuntu. Imana burya iradukunda abasha. Haleluya! Imana iradukunda, Imana iradukunda, ishobora gukora byose bishoboka, ikagira umugambi ikikazanura nyene kugira ngo umwana w'umuntu agaruke mu migenderanire hagati agaruke mu migenderanire n'Imana. Haleluya! Kugira rero muri uwo mugambi rero Imana irarondera ibikoresho, irondera ibikoresho. Uyu mugambi ujya wo gucungura umwana w'umuntu wabaye umugambi munini, kandi n'ibikoresho byabaye byinshi. Nka kurya bimeze mu gakino, abantu bakunda gukina twa dukino tw'udu sketch bakunda gukina, canke abantu bakunda gukina ibikino nyene bya ibi mu Kirundi sinumva ukuntu batuvuga, udukino tujya bakina tw'amafilme bakunda gukina. Haba harimwe abakinyi ba nyamukuru, abo no kwita les acteurs principaux, hanyuma hakabonemo n'aba acteurs secondaires, abakinyi bato bato, novuga bato bato, ariko haba harimwe abakinyi ba nyamukuru. Muri aba harimwe abakinyi bato bato, aba bakinyi bato bato harimwo abungere, muri aba bakinyi bato bato harimwo abamajusi, muri aba bakinyi bato bato harimwo ba Zekariya, harimwo ba Elizabeti, harimwo Yohana. Muri aba bakinyi bato bato harimwo Simiyoni, harimwo Ana, atari Hana, Ana arimwo muri uyu mugambi wo gucungura umwana w'umuntu. Aba n'abakinyi bato bato barimwo, n'umumarayika arimwo kugira ngo Imana icungura umwana w'umuntu. Aba n'abantu Imana yitije muri kino gikogwa, novuga ngo ni ibikoresho bito bito Imana yitije, ariko harimwe ibikoresho bikomeye
Imana yakoresheje kugira ngo umuntu aze ashike mu isi. Aha hariho ibyo nasimbye imbere, imigambi Imana yagiye iragira mu gucungura abantu no kongera gusanura ibyasambutse, ari abantu yagiye irakoresha. Musomye Bibiliya muzobabona. Hanyuma muri uyu mugambi wo gucungura umwana w'umuntu, Imana harimo abantu bakomeye. Uwa mbere yabaye Mariya, ni igikoresho gikomeye. Yabaye Mariya. Mariya yabaye igikoresho. Bibiliya iratubwira ngo yari umukobwa atigeze kumenya icyitwa umugabo. Baba bashatse kutubwira ko yari umukobwa akiri isugi, yari umukobwa atiyanduje. Imana iramutoranya mu bakobwa bo mu runganwe rwiwe. Imana iramutoranya kugira ngo imukoreshe muri uyu mugambi udasanzwe wo gucungura umwana w'umuntu. Ni wibaze, uyu mugambi wari umugambi ukomeye cyane. Imana iramutoranya kugira imukoreshe muri uyu mugambi wo gucungura umwana w'umuntu. Hanyuma yongera itoranya n'uwitwa Yosefu. Aha rero burya Mariya na Yosefu bari bisanganiwe umugambi. Bari bisanganiwe umugambi wa mariage. Reka kugira mariage n'umugambi. Bari bisanganiwe umugambi w'ubukwe. Ariko muri icyo gihe cyabo bafise umugambi wo kugira ubukwe, Imana nayo yari ifise uwundi mugambi muniniya, uvyibushe, ukomeye, udasanzwe wo gucungura umwana w'umuntu. Hanyuma uwo mugambi w'Imana ucuraza uhakwa kumira umugambi wa Yosefu na Mariya. Warahatswe kuwumira, mugabo byarahatswe gusa, ariko ntiyawumize wose. Bari bisanganiwe umugambi, mugabo haba uwundi mugambi ukomeye. Icayitiza rero na Yosefu. Yosefu nawe Bibiliya yatubwira ko yari umugororotsi. Umugororotsi yubaha Imana ku buryo abantu batanguye kunuganuga bati wa mukobwa wakoye yitwa Mariya afise inda. Abantu batangura kubivuga bitangura kuvugwa mu gisagara, bitangura kuvugwa mu kibano. Na Yosefu baragenda baramubwira bati wa mukobwa ukoye afise inda, afise inda, afise inda. Murabizi namwe ukuntu bica bigenda, ukuntu baca babihererekanwa barabihererekana. Yosefu aravyiyumvira mu mutima, aravuga ngo uyu mukobwa nakoye namukunda, ariko kubera singomba ko yomaramara, singomba ko yokogwa n'isoni, acarondera kumubengera mu misho. Bibiliya yatubwiye ngo kuko yari umugororotsi yubaha Imana, ngo ntiyagomba kumutetereza, kuko yamubengera ku mugaragaro kumbure nawe agatangura kuvuga, agatangura kugira iki, kumbure yari kumaramara. Aravuga ngo ntiyagomba kumutetereza, amubengera mu misho. Uwo ni Yosefu, umwe yatoranywa ngo azobe igikoresho muri uyu mugambi w'Imana. Yari iki? Umugororotsi. Amubengera, arondera kumubengera akivyiyumvira. Ewe Mana uzi ivyiyumviro byacu, uragaheza gikwa. Imana ibonera kure n'ivyiyumviro byacu. Haleluya. Uciyumvira icyo uri bukore, ukigira imigabo mu mutima, Imana iba yakubonye nk'ejo. Yosefu akivyiyumvira, Imana icirungika umumarayika, iramubwira ati Yosefu, mu ndoto, mu nzozi, mwijoro, we Yosefu, erega Mariya indafise, si y'umugabo n'umwe, si y'umusore n'umwe, ariko n'inda ya mpwemu yera. Burya Mariya azovyara umwana w'umuhungu, nawe uzoca umwita Yesu, kuko uwo niwe azoba aje gukiza abantu ibyaha byabo. Yosefu, wa mugambi none, wa mugambi wacu wa mariage yo no afise inda ya mpwemu yera, umugambi wacu wa mariage none mugabo arumva yuko Imana imubujije kumubenga, iramubwira ati murongore, mutware. Haleluya. Ariko rero Yosefu yaramwubashe, yarubashe iyo nda ya mpwemu yera. Nimwave mwaza ngo hari ikintu kuyo nda ya mpwemu yera caciye ko kibe. Cy'umwana w'umuneka ngo ntiyigeze aryamana nawe gushika vyaye. Yaramwubashe, aramwubahiriza, aravuga ati ibi bintu n'ivyo Imana dusonera, ibintu n'ivyo Imana twubaha, aha hantu sinegera, reka ndindire igihe canje. Haleluya. Je naramukunze Yosefu, naramukunze Yosefu. Yabaye igikoresho ciza, igikoresho cyubaha Imana, gitinya Imana, igikoresho kigororotse. Haleluya.
aravuga ati ibintu n'ivy'Imana dusonera, aramutwara aramwiyegereza nk'umugore wiwe, baragendana nk'umugore wiwe, amufata ukuboko nk'umugore wiwe. Mbere Imana iramubwira ati erega muhungane mugende, kuko emwe aramutwara neza nk'umugore wiwe. Yosefu abikora byose neza. Yosefu igikoresho cyo mu mugambi w'Imana. Haleluya, haleluya. Wari umugambi w'Imana ukomeye cyane, ukomeye gose. Hanyuma Mariya aratinda aravyara. Mu bindi bikoresho muri uyu mugambi w'Imana nibagiye Herode. Na Herode cyari igikoresho mugabo gitoya muri uyu mugambi w'Imana. Nubwo yari afise ingufu, cyabaye igikoresho gitoya gito, nta gaciro nagihaye jewe, cyabaye igikoresho gitoya. Herode rero ashaka kuza kwivanga mu mugambi w'Imana. Umugambi w'Imana, Imana yamaze kugira umugambi na cyane werekeye umwana w'umuntu, werekeye kugirira neza umwana w'umuntu. Imana ikangirira umugambi ukaza kwivangamwo, kazi yako. Imana ikagira umugambi wa mwene data ukivangamwo, kazi yako. Kubera Imana yamaze kugira umugambi, ukaja mu byo kwivanga mu mugambi Imana yagize. Nico gituma iyo tubonye ibintu biriko birakoreka, tubirabisha amaso, tugende pore, tuvume dusenga Imana, tubaze ngo mbega muri uyu mugambi Imana irimwo canke ntirimwo. Ukabona mwene data ibintu Imana iriko iramukoresha, genda pore. Ukabona ibintu biriko biraba, haba mu ishengero haba mu gihugu, genda bukebuke. Hari abantu bahaguruka ngo bagwanye umuntu, uzohaguruka kugwanya umuntu utazi ko ari mu mugambi w'Imana, uzohasiga amabwena. Ndakurahiye. Genda bukebuke usenga Imana, nayo ugasanga biri mu mugambi w'Imana. Herode kandi rero ushima yubahuka, yarabajije n'abavugishwa n'Imana ati mbega byavuzwe ngo, arabaza abakozi b'Imana yuko ngo uwo muntu azovukira hehe, bizogenda gute. Baramubwira, amenya ngo ugiye kuvuka n'uwavuzwe ko n'Imana, n'uje ari mu mugambi w'Imana, ariko naco yigeze ahindura. Yabandanije ubugome bwiwe, yabandanije rega burya bugome yagize, yariko arikingira. Yumvise ngo umwami ngo hagiye kuvuka umwami, aravuga ati waje kunkombora, waje kunkura, arondera kumugwanya, ariko ntavyo yashoboye. Abantu barahatikiriye, abana b'imyaka 2 baratikira, aho umukiza Yesu ariko ararondegwa, wa muntu aje mu mugambi w'Imana, aje gucungura abantu, ariko ararondegwa, ariko ntiyamushitseko, ntiyamuronse. Haleluya, haleluya. Ibikoresho mu mugambi w'Imana. Herode aragerageza ariko ntibyakunze, kuko Yesu yavutse byabaye mu mugambi w'Imana ukomeye cyane. Byabaye mu mugambi w'Imana ukomeye gose. Yesu yaravutse amaze gukwiza iyo myaka 2, niho Herode yarondeye kugira ngo amukureho, apfuma avuga ati basa abandi bana bahasigare, mugabo umuntu aje kunkura ku ngoma ndamwica. Ariko ntiyamuronse, kuko Yesu yaje ari mu mugambi w'Imana. Imana bugira kingira umugambi wayo. Imana yatanguye umugambi, yemwe mumenye yuko ari Imana ishobora byose. Haleluya. Mumenye yuko ari Imana ishobora byose. Haleluya. Ni Imana ishobora byose, irakingira umugambi wayo, irakora ibishoboka mu mugambi wayo, ikakingira umugambi wayo kugira ngo ushike. Haleluya. Rero nababwiye yuko yakoresheje Mariya, ikoresha na Yosefu, barabagororotse. Na n'uyu munsi burya ndakwibutsa yuko Imana ikigira imigambi, iracyafise imigambi, kandi imigambi myiza ku bantu bayo, nkuko Imana yabivugishije Yeremiya, aravuga ngo kuko nzi ivyiyumviro mbiyumvirako, kuko ari ivyiyumviro by'amahoro atari ivy'ibyago, kugira ngo ndabahe iherezo ryiza, ndabahe kuzorangiza neza. Haleluya. Burya n'ubu munsi Imana iradufitiye imigambi kandi myiza. Nubona ku isi imeze nabi, nubona ku isi igeze habi,
ibiriko birakoreka mu isi biteye ubwoba, ariko na n'uyu munsi Imana irafise umugambi ku mwana w'umuntu. Na n'uyu munsi ukunyene Imana ukunyene isi imeze, Imana iriko iragira umugambi burya mu ibanga ryayo. Umugani wa muririmbyi iriko irakora mu ibanga ryayo, iriko irakora, iriko irategura umugambi wo gucungura umwana w'umuntu imukure muri ino si, muri ino simbi, muri ino sigoye. Iriko iragira umugambi, uretse umugambi w'abana b'abantu bari mu isi muri rusangi, umugambi ku bana b'Imana, kububaha Imana bari mu isi muri rusangi, no kuri wewe ubwawe. Imana hari ivyiyumviro twiyumvirako, ivyiyumviro vy'amahoro, ivyiyumviro vy'ivyiza, ivyiyumviro vyo kukugirira neza. Irabifise ntucike intege. Na n'uyu munsi Imana irafise imigambi. Umwanditsi wa Zaburi 40 umurongo wa 5 aravuga ngo uhoraho Mana yanje, ibyo wakoze bitangaje ni byinshi cyane, hamwe n'ibyo wiyumvira kutugirira, hamwe n'ibyo wiyumvira kutugirira. Uyu mwanditsi wa Zaburi ariko ashima Imana ibyo Imana yakoze bitangaje, ariko acaravuga ngo hamwe n'ibyo wiyumvira kutugirira. Mu yandi majambo yashaka kuvuga ngo hari ibyiza wakoze ku bugingo bwanje, ariko ntivyahereye aho, hariho n'ibindi wiyumvira kungirira, hariho n'iyindi migambi myiza uri kurapanga, uri kurategura ku bwanje. Haleluya. Na n'uyu munsi hari imigambi, hari ibyo Imana yadukoreye imyaka irenganye, ariko hari n'ibindi Imana yiyumvira kutugirira. Hari ibyo Imana yakoze mu gihugu cyacu, ariko hariho n'iyindi migambi, hari ibindi Imana yiyumvira, no kuvuga iyo migambi myiza yiyumvira kuri twebwe. Irabifise, iriko irapangana n'uyu munsi, kandi muri iyo migambi yose Imana irakeneye ibikoresho. Imana irakeneye ibikoresho. Mbega yoba ari wewe, erega ashobora kuba ari wewe cyangwa akaba jewe, erega na n'ubu iriko irakora. Na n'ubu iriko irakora. Erega Yesu ntiyavutse ngo aca acungura abantu biwe ako kanya nyene. Ekayi yarafashe umwanya wo gukura, arakura nk'abandi bana, hanyuma ageraho nyene yigisha, ageraho acungura abantu nyene ku mugaragaro hamwe ku musaraba Igorogota. Ariko byarafashe umwanya. Na n'uyu munsi Imana iri ku kivi, hari imigambi ifitiye igihugu, kandi hari abantu ngaha mu gihugu iriko irakoresha kugira ngo ishitse imigambi yayo ku gihugu. Bariho iriko irakoresha. Nimuze rero murasuzugura abantu bariko barakora utuntu dutandukanye. Bariho, ugende buke nivyo nakubwiye. Imana iriko irakoresha icompa ukifata neza. Mugabo Imana nikoresha uwari we wese. Kugira Imana igukoreshe mu migambi yayo hari ico bisaba. Birasaba ubugororotsi, birasaba kwizigama, birasaba kwirinda icyaha. Yosefu Imana yamutoye kuko yari umugororotsi. Mu gihe cya Nowa yari umugororotsi, nta gasembwa yari afise, yagendana n'Imana. Nawe uyu munsi kugira Imana igukoreshe mu migambi yayo ikenera ibikoresho by'abantu bativanga, abantu batandavuye, abantu b'abagororotsi, abantu bumvira Imana, abantu bubaha Imana. Nibikeneye gukoresha. Hano mu ishengero ry'Urutare hari imigambi Imana ifise, hari ibyo yatuvuze ko, hari imigambi Imana iriko iradupangira tutanazi. Burya hari ibikoresho izokoresha kugira ngo iyo migambi tuyigereko. Nuzoshiramo agati mu ryinyo ngo izogukoresha n'ibyaha, izogukoresha n'inzigo n'ishari biri mu mutima, ngo izogukoresha n'ugwanko, igukoreshe n'ubwo busambanyi, igukoreshe no kutayumvira, igukoreshe no kutayisenga. Eka irafise abo nk'ubu yitoranirije, yashize ko ikimenyetso, wewe muri uyu mugambi nzogukoresha mpaka umugambi urangutse mu ishengero ry'Urutare. No mu gihugu nuko, no mu miryango Imana iratoranya mw'umuntu ikoresha kugira ngo umuryango iwushitse ku mugambi yawuteguriye. Ashobora kuba wewe cyangwa akaba uwundi muntu. Ni ba bantu usanga ari ba bandi baciye bahinduka intango shasha mu miryango yabo. Imana iba yarabadomye ko ikimenyetso yuko ari Imana izokoresha kugira ngo umugambi yateguye ku umuryango kanaka iwushikeko.
murashobora kubaho mengo nyene muriho mutariho, mu bukene, mu ngorane, mu tubazo dutandukanye, ariko Imana ibafise ku mugambi, ikabiri kiritoraniriza umuntu, irindiriye ko akura, irindiriye ko yiga amashure, kubera ikomba kumukoresha yiza amashure, irindiriye kumuhingura bimwe yahora agenderamwe abanza bihebe, irindiriye ngo anonosore ivy'Imana ishaka kumukoreshamwo kugira ngo iduze umuryango canke iduze igihugu, iduze ishirahamwe kanaka, iduze ishengero. Imana irafise ibikoresho. Icompa kubera utazi ko izogukoresha ejo canke hirya yejo, twari dukwiye kubaho. Yosefu yarariho akura, ntiyarazi ko Imana izomutoranya mu mugambi wayo ngo abe igikoresho. Mariya akura yakuze nk'abandi bana, ntiyarazi ko azotoranywa ngo abe igikoresho mu mugambi wayo. Navyo yarazi namba, navyo yarazi. Na wewe nanje turiho, ariko ntituzi ivy'Imana yimirije kudukoresha ejo canke hirya yejo. Hari n'ibyo ishobora kuba yaratanguye pole kugira ngo bize byaguke bishike ku ntumbero Imana igomba, mugabo we urimwo ikaba yaratanguye kugukoresha. Rero wifate neza, wiyubare. Imana mu mugambi wayo irakeneye abantu, irakeneye ibikoresho. Nikoresha ibiti, nikoresha amabuye. No mwitongo rya Edeni yakoranye n'umwana w'umuntu, niyakoranye n'ibikoko, ariko yakoranye n'umwana w'umuntu. Na n'uyu munsi Imana ikeneye umwana w'umuntu kugira ngo akorane nayo. Juti yanje, ndagira ndakubwire yuko niwemera ukaba igikoresho c'Imana. Erega Mariya yari kwanka, umumarayika amubwiye yaremeye, aravuga ati umusavyi wawe, umusavyikazi wawe ndi hano, bimere nk'uko ugomba. Yaremeye. Urashobora kwanka ko Imana igukoresha muri uwo mugambi, tukaja mu vyaha, birashobora gutuma Imana itagukoresha mu mugambi. Rero ico no kubwira ni kimwe, abantu bose bemeye kuba ibikoresho mu mugambi w'Imana bahinduka bahigwe. Abantu bo kwemera batokwemera kuri umuhigwe, uhinduka umuhigwe. Mariya yaravuze ngo aravuga ngo jewe ngo abantu bazonyita umuhigwe. Muri Luka reka ndagasoma ukuntu yakavuze. Luka 1 umurongo wa 48 yari karashima Imana guhera ku murongo wa 46. Aravuga ngo Mariya aravuga ati ubugingo bwanje butazira umwami Imana, umutima wanje unezererewe Imana umukiza wanje. Aho irumva. Hanyuma aravuga ngo kuko yabonye guca bugufi k'umusavyi wayo, kandi uhereye ubu abibihe byose no kuvuga urungano uko ruzogenda rurakurikirana mpaka isi kuweho, bazonyita umuhirwe. Wemeye kuba igikoresho c'Imana uhinduka umuhirwe, uraba umuhirwe hemwe. Mbega nimba uwemeye kuba igikoresho c'umwami wo mwisi, abo umuhirwe imbere y'abantu, uwemeye gukoreshwa n'umwami w'abamiwe ahinduka umuhirwe. Waburunganwe rwose bazonyita umuhirwe. Wemere uba igikoresho c'Imana. Abantu bose bemeye kuba ibikoresho by'Imana na n'uyu munsi baravugwa. Naba banditswe muri Bibiliya, turavize benshi banditswe muri Bibiliya. Nehemiya yaremeye kuba igikoresho mu gusanura inzitiro z'i Yerusalemu, aremera araba igikoresho, aremera nyene aravyemera. Na n'uyu munsi Nehemiya aranditswe, aravuga, hari ibyo anyigisha, nawe iyo usomye hari ibyo akwigisha. Ikindi no kubwira ni cuko iyo wemeye kuba igikoresho c'Imana, ibikugwanya birabaho, uzogwanywa. Abakugwanya bazobaho, ibikugwanya bizobaho. Mariya na Yosefu baragwanijwe, umwana yagira avuke yari karagwanywa, barahunga, baramererwa nabi. Nta kintu kibishe guhunga ufise inda y'imvuka, birabishe cyane. Umwana agenda kuvukira mu bwato nyene mu buhungiro nyene, ucubibona. Nta muntu kugira yibaruke abyare neza na bya bindi byose byankene guri mu buhungiro, si kenshi. Abo n'abahunze nyene araba VIP nyene, n'abahunze nyene nayo Mariya na Yosefu bahunze nabi, baca banamuvyarira mu bwato bw'inka, bamusasira utuntu nyene
utuntu nyene tubayabaye baragwanijwe. Uri mu mugambi w'Imana, uri igikoresho mu mugambi w'Imana, ntuzogenda uraramye vraiment ngo bose bazogenda bakugirira ngo ni sawa. Ntuzogenda uraramye ngo bose bazogukunda. Ntuzogenda uraramye ngo bose bazoza ngo ndagize gakeye. Hariho n'uzoza ngo ndagize gakeye ngo wende utambutse wende kure haceto uzi kwirata agasigara aravuga amajambo ugiye, ariko vraiment ayo majambo naho yo yavuga uramureka avuge, azovuga bihereri iyo bigurugwe n'umuyaga. Imana yamaze kugutoranya, yagutoranije nk'igikoresho, nawe ushobora kubihindura. Ariko icyo ndakwemereye uzogwanywa, kimwe gusa uzogwanywa, ariko ntibazogushobora. Nibazogushobora kuko Imana yagutoye nk'igikoresho mu mugambi, izogushigikira, izogufata ukuboko, izogugwanira, izohengera baciyaha, ikikubwira ngo nawe cyahariya. Haleluya! Ikugendere mu nzozi, ikugendere biciye kubavugishwa, irungika umumarayika. Uwo mumarayika ashobora kuba umuntu yahindutse umumarayika akaza akakubwira ngo gira ukunuku nuku, hanyuma ubikore urokoke. Haleluya! Haleluya! Kimwe gusa ubere nka Yosefu na Mariya, wemere. Ikigira kabiri, batowe kubera barabagororotse. Twifate neza, Imana ntizobora kutugira ibikoresho. Imigambi y'Imana iragutse. Nababwiye ko imigambi y'Imana iragutse, irakora umugambi umwe ugahera, hanyuma igakora n'uwundi ugahera, igakora n'uwundi. Imigambi hari ivyo yakoze nko ku gihugu cy'u Burundi. Hari imigambi Imana yagize ku gihugu cy'u Burundi, hari imigambi yatotse yashikamye mu gihugu, ariko hariho n'ibindi Imana ifise mu migambi ivuga ngo ibi bitabaye mu gihugu cy'u Burundi sinzohagarika. Ivyo rero hari ibikoresha Imana yiteguye gukoresha kugira iyo migambi myiza itugereko mu gihugu cy'u Burundi. Haleluya! 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 Kimwe gusa wifate neza, uzoba igikoresho cyiza mu mugambi w'Imana, ubi igikoresho cy'ikimazi mu mugambi w'Imana. Haleluya! Yesu rero yaje avuye mu mugambi ukomeye wo gucungura umwana w'umuntu. Araza aramubwira ngo Yosefu, umugore wawe azovyara umwana w'umuhungu, uzumwite Yesu, kuko ari we azokiza abantu biwe ibyaha byabo. Yesu yaje nk'umukiza. Uyu munsi tumuhimbaze nk'umukiza. Haleluya! Nk'Imana hagati yacu kandi y'umukiza. Icyamuzanye n'ukudukiza, icyamuzanye n'ukudukiza ibyaha byacu. None uyu munsi duhimbaje Noel, hari abantu bakiri mu byaha byabo. Ukaba uri hano, hari icyaha cyari kikikwizingiriyeko. Nagira ndakubwire ngo umukiza yaratanzwe. Umukiza yaratanzwe. Erega Yesu burya yarabirangije nuko dukunda kuvuga ngo avukire mu mitima yacu. Yaravutse, hanyuma araducungura, aratanga ubugingo bwiwe ku bwacu kugira ngo dushobore gukira. Uyu munsi icyo usabwa ni kimwe gusa, ni ukwemera uwo Yesu yaje yarungitswe nk'umukiza, ukamwemera, hanyuma ugaca umutumira, ukamwimika mu mutima wawe, akakubera umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Hanyuma uwo ni wazogushoboza kunesha icyaha, agukiza icyaha, agukiza intege nke, agukiza ibyo byakwizingiriyeko, agukiza icyo cyaha ugiye kurangiza umwaka wari ukigenderamwo. Yesu na n'uyu munsi ni umukiza, yicaye iburyo bwa Data, ariko ni umukiza. Uyu munsi uramwemera, ni igikorwa gikorwa mu buryo bw'imwemu, ariko kandi gifise ubushobozi bukomeye. Uyu munsi Yesu ntagaragara ngo umubone ahagaze n'amaguru, ngo umere nkanje. Ni jewe bagumye bavuga bati ngwino kuri Yesu araguhoza amarira. Jewe abantu nyene ku mugaragaro hamwe ku musaraba Igorogota, ariko byarafashe umwanya. Na n'uyu munsi Imana iri ku kivi, hari imigambi ifitiye igihugu, kandi hari abantu ngaha mu gihugu iri kirakoresha kugira ngo ishitse imigambi yayo ku gihugu. Bariho iri kirakoresha. Nimuze rero murasuzugura abantu bariko barakora utuntu dutandukanye. Bariho, ugende buke nivyo nakubwiye. Imana iri kirakoresha icompa, ukifata neza. Mugabo Imana nikoresha uwari we wese. Kugira Imana igukoreshe mu migambi yayo hari ico bisaba
birasaba ubugororotsi, birasaba kwizigama, birasaba kwirinda icyaha. Yosefu Imana yamutoye kuko yari umugororotsi. Mu gihe cya Nowa yari umugororotsi, nta gasembwa yari afise, yagendana n'Imana. Nawe uyu munsi kugira Imana igukoreshe mu migambi yayo, ikenera ibikoresho by'abantu bativanga, abantu batandavuye, abantu b'abagororotsi, abantu bumvira Imana, abantu bubaha Imana. Nibikeneye gukoresha hano mu ishengero ry'Urutare. Hari imigambi Imana ifise, hari ibyo yatuvuze ko, hari imigambi Imana iriko iradupangira tutanazi. Burya hari ibikoresho izokoresha kugira ngo iyo migambi tuyigereko. Nuzoshiramo agati mu ryinyo ngo izogukoresha n'ibyaha, izogukoresha n'inzigo n'ishari biri mu mutima, ngo izogukoresha n'ugwanko, igukoreshe n'ubwo busambanyi, igukoreshe no kutayumvira, igukoreshe no kutayisenga. Eka irafise abo nk'ubu yitoranirije, yashize ko ikimenyetso, wewe muri uyu mugambi nzogukoresha mpaka umugambi urangutse mu ishengero ry'Urutare. No mu gihugu nuko, no mu miryango Imana iratoranya umuntu ikoresha kugira ngo umuryango iwushitse ku mugambi yawuteguriye. Ashobora kuba wewe cyangwa akaba uwundi muntu. Ni ba bantu usanga ari ba bandi baciye bahinduka intango shasha mu miryango yabo. Imana iba yarabadomye ko ikimenyetso yuko ari Imana izokoresha kugira ngo umugambi yateguye ku umuryango kanaka iwushikeko. Murashobora kubaho mengo nyene muriho mutariho, mu bukene, mu ngorane, mu tubazo dutandukanye, ariko Imana ibafise ku mugambi. Ikabiri kiritoraniriza umuntu, irindiriye ko akura, irindiriye ko yiga amashure, kubera ikomba kumukoresha yiza amashure, irindiriye kumuhingura bimwe yahora agenderamwe abanza bihebe, irindiriye ngo anonosore ivy'Imana ishaka kumukoreshamwe kugira ngo iduze umuryango canke iduze igihugu, iduze ishirahamwe kanaka, iduze ishengero. Imana irafise ibikoresho. Icompa kubera utazi ko izogukoresha ejo canke hirya y'ejo. Twari dukwiye kubaho. Yosefu yarariho akura, ntiyarazi ko Imana izomutoranya mu mugambi wayo ngo abigikoresho. Mariya akura yakuze nk'abandi bana, ntiyarazi ko azotoranywa ngo abigikoresho mu mugambi wayo. Navyo yarazi namba, navyo yarazi. Nawewe nanje turiho, ariko nituzi ivy'Imana yimirije kudukoresha ejo canke hirya y'ejo. Hari n'ibyo ishobora kuba yaratanguye pole kugira ngo bize byaguke bishike ku ntumbero Imana igomba, mugabo we urimwo ikaba yaratanguye kugukoresha. Rero wifate neza, wiyubare. Imana mu mugambi wayo irakeneye abantu, irakeneye ibikoresho. Nikoresha ibiti, nikoresha amabuye. No mu itongo rya Edeni yakoranye n'umwana w'umuntu, niyakoranye n'ibikoko, ariko yakoranye n'umwana w'umuntu. Na n'uyu munsi Imana ikeneye umwana w'umuntu kugira ngo akorane nayo. Juti yanje, ndagira ndakubwire yuko niwemera ukaba igikoresho cy'Imana. Erega Mariya yari kwanka, umumarayika amubwiye yaremeye. Aravuga ati umusavyi wawe, umusavyikazi wawe ndi hano, bimere nk'uko ugomba. Yaremeye. Urashobora kwanka ko Imana igukoresha muri uwo mugambi, tukaja mu vyaha, birashobora gutuma Imana itagukoresha mu mugambi. Rero ico no kubwira ni kimwe, abantu bose bemeye kuba ibikoresho mu mugambi w'Imana bahinduka bahigwe. Abantu bo kwemera batokwemera kuri umuhigwe, uhinduka umuhigwe. Mariya yaravuze ngo aravuga ngo jewe ngo abantu bazonyita umuhigwe. Muri Luka reka ndagasoma ukuntu yakavuze. Luka 1:40 yari karashima Imana guhera ku murongo wa 46. Aravuga ngo Mariya aravuga ati ubugingo bwanje butazira umwami Imana, umutima wanje unezererewe Imana umukiza wanje. Aho irumva
hanyuma aravuga ngo kuko yabonye guca bugufi k'umusavyi wiwe wayo, kandi uhereye ubu bibihe byose no kuvuga urungano uko ruzogenda rurakurikirana mpaka isi kuweho, bazonyita umuhirwe. Wemeye kuba igikoresho cy'Imana uhinduka umuhirwe, uraba umuhirwe hemwe. Mbega nimba uwemeye kuba igikoresho cy'umwami wo mwisi aba umuhirwe imbere y'abantu, uwemeye gukoreshwa n'umwami w'abamiwe ahinduka umuhirwe. Waburunganwe rwose bazonyita umuhirwe. Wemere uba igikoresho cy'Imana. Abantu bose bemeye kuba ibikoresho by'Imana na n'uyu munsi baravugwa. Naba banditswe muri Bibiliya, turavize benshi banditswe muri Bibiliya. Nehemiya yaremeye kuba igikoresho mu gusanura inzitiro z'i Yerusalemu, aremera araba igikoresho, aremera nyene aravyemera. Na n'uyu munsi Nehemiya aranditswe aravuga, hari ibyo anyigisha nawe iyo usomye hari ibyo akwigisha. Ikindi no kubwira ni cyuko iyo wemeye kuba igikoresho cy'Imana, ibikugwanya birabaho, uzogwanywa. Abakugwanya bazobaho, ibikugwanya bizobaho. Mariya na Yosefu baragwanijwe, umwana yagira avuke yari karagwanywa, barahunga, baramererwa nabi. Nta kintu kibishe guhunga ufise inda y'imvuka, birabishe cyane. Umwana agenda kuvukira mu bwato nyene mu buhungiro nyene ucubibona. Nta muntu kugira yibaruke abyare neza na bya bindi byose byankene guri mu buhungiro, si kenshi. Abo n'abahunze nyene araba VIP nyene, n'abahunze nyene araba. Nayo Mariya na Yosefu bahunze nabi, baca banamuvyarira mu bwato bw'inka, bamusasira utuntu nyene tubayabaye. Baragwanijwe. Uri mu mugambi w'Imana, uri gikoresho mu mugambi w'Imana, ntuzogenda uraramye vraiment ngo bose bazogenda bakugirira ngo ni sawa. Ntuzogenda uraramye ngo bose bazogukunda. Ntuzogenda uraramye ngo bose bazoza ngo ndagize gakeye. Hariho n'uzoza ngo ndagize gakeye ngo wende utambutse wende kure haceto uzi kwirata, agasigara aravuga amajambo ugiye. Ariko vraiment ayo majambo naho yo yavuga uramureka avuge, azovuga bihereri iyo bigurugwe n'umuyaga. Imana yamaze kugutoranya, yagutoranije nk'igikoresho, nawe ushobora kubihindura. Ariko icyo ndakwemereye uzogwanywa, kimwe gusa uzogwanywa, ariko ntibazogushobora. Kuko Imana yagutoye nk'igikoresho mu mugambi, izogushigikira, izogufata ukuboko, izogugwanira, izohengera baciyaha, ikikubwira ngo nawe cyahariya. Haleluya. Ikugendere mu nzozi, ikugendere biciye kubavugishwa, irungika umumarayika. Uwo mumarayika ashobora kuba umuntu yahindutse umumarayika, akaza akakubwira ngo gira ukunuku, hanyuma ubikore urokoke. Haleluya. Kimwe gusa umere nka Yosefu na Mariya, wemere. Ikigira kabiri, batowe kubera barabagororotse. Twifate neza, Imana ntizobura kutugira ibikoresho. Imigambi y'Imana iragutse. Nababwiye ko imigambi y'Imana iragutse, irakora umugambi umwe ugahera, hanyuma igakora n'uwundi ugahera, igakora n'uwundi. Imigambi hari ibyo yakoze nko ku gihugu cy'u Burundi. Hari imigambi Imana yagize ku gihugu cy'u Burundi, hari imigambi yatotse yashikamye mu gihugu. Ariko hariho n'ibindi Imana ifise mu migambi ivuga ngo ibi bitabaye mu gihugu cy'u Burundi sinzohagarika. Abivyo rero hari ibikoresha Imana yiteguye gukoresha kugira iyo migambi myiza itugereko mu gihugu cy'u Burundi. Haleluya. Kimwe gusa wifate neza, uzoba igikoresho cyiza mu mugambi w'Imana, uba igikoresho cy'ikimazi mu mugambi w'Imana. Haleluya. Yesu rero yaje avuye mu mugambi ukomeye wo gucungura umwana w'umuntu. Araza aramubwira ngo Yosefu, umugore wawe azovyara umwana w'umuhungu, uzumwite Yesu, kuko ari we azokiza abantu biwe ibyaha byabo. Yesu yaje nk'umukiza. Uyu munsi tumuhimbaze nk'umukiza. Haleluya. Nk'Imana hagati yacu kandi y'umukiza, yicyamuzanye no kudukiza.
icyamuzanye no kudukiza ibyaha byacu. None uyu munsi duhimbaje Noel, hari abantu bakiri mu byaha byabo, ukaba uri hano hari icyaha cyari kikikwizingiriyeko. Nagira ndakubwire ngo umukiza yaratanzwe, umukiza yaratanzwe. Erega Yesu burya yarabirangije nuko dukunda kuvuga ngo avukire mu mitima yacu. Yaravutse hanyuma araducungura, aratanga ubugingo bwiwe ku bwacu kugira ngo dushobore gukira. Uyu munsi icyo usabwa ni kimwe gusa, ni ukwemera uwo Yesu yaje yarungitswe nk'umukiza, ukamwemera hanyuma ugaca umutumira, ukamwimika mu mutima wawe, akakubera umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Hanyuma uwo ni wazogushoboza kunesha icyaha, agukiza icyaha, agukiza intege nke, agukiza ibyo byakwizingiriyeko, agukiza icyo cyaha ugiye kurangiza umwaka wari ukigenderamwo. Yesu na n'uyu munsi ni umukiza, yicaye iburyo bwa Data, ariko ni umukiza. Uyu munsi uramwemera, ni igikorwa gikorwa mu buryo bw'imwemu, ariko kandi gifise ubushobozi bukomeye. Uyu munsi Yesu ntagaragara ngo umubone ahagaze n'amaguru ngo umere nkanje. Ni jewe bagumye bavuga bati ngwino kuri Yesu araguhoza amarira. Jewe igihe nakizwa hanyuma nguma mvuga none nimumunyereke ahari basi ndabe ko yompoza amarira nifitiye. Naguma mvuga ngo nimumunyereke. Hanyuma jewe hariho inzu yari ngaho ku ruhande, nibaza ngo dusohotse baca badutwara indani mu nzu bamutwereke. Hanyuma nce ndamubwira nti burya jewe rero nariko ndiririra kubera ingorane izi nari nifitiye, ndakwinginze umpanagure. Nivyo nibaza, kandi ico gihe muzi n'amakuru natashe uko. Hanyuma uwundi mwene Data twatanye ndamubaza nti none ko jewe batamunyeretse kandi bavuze ko hanagura amarira, ko batamunyeretse kugira ngo basi ndabe ko yonyihanagurira. Aca avuga ati yo ntiwabimenye, aterega si umugabo ateretse mu cyumba, si umugabo ateretse ahantu ngo ugende aguhanagure n'umushwaro. Ateka aguhanagura mu buryo bw'imwemu, wewe uramwizera. Aca arambwira ngo ni bamwe wabona bateye baje imbere, by'ukuri jewe nibaza ko baza kumunyereka. Rero nanjye nagira ndakubwire, si umugabo ateretse hirya hariya canke hariya ubona hanyegeje. Oyaye, wewe uramwizera mu mutima wawe ko yatanzwe, yaje mu isi muri uyu mugambi ukomeye. Wahitanye abana benshi b'imyaka 2. Yaje muri uyu mugambi aje kugukiza ibyo byaha byawe. Uyu munsi rero ni wamwizera ukamwakira ngo akubera umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, nukuri arakubera umukiza, hanyuma gukiza ibyo byaha, guha inkomezi zo kunesha icyo cyaha cyakunaniye guheba, hanyuma azokujane mu ijuru. Kuko burya ikindi atubikiye, yicaye iburyo bwa Se, yaravuze ngo nzogaruka kubajana. Yasize abidusezeraniye kandi ntabesha, azogaruka kujana mugabo abagumye mu bugororotsi, abamwakiriye ngo ababere umwami n'umukiza, bakavyaturisha kanwa, azoza kubajana babane nawe hariya mu ijuru, aho tutazokongera gukora ibyaha ukundi, aho tutazokongera kurira kubabara ukundi. Haleluya. Rero nakakanya rero nakubwiye yuko ukwiye kwitegura kugira uzobe igikoresho ciza mu mugambi w'Imana. Ariko uwo mugambi harimo umuntu akomeye yitwa Yesu. Abo babaye ibikoresho bakoreshejwe kugira ngo Yesu ashobore kuza mu isi, umukiza yaje kudukiza ibyaha. Nagira mbaze rero akakanya keza ugomba kumwakira kugira ngo amubere umwami n'umukiza w'ubugingo bwiwe. Iyi Noel ntigucike kuko turazihimbaza, tumaze kuzihimbaza nyinshi. Uko imyaka ufise ingana nizo Noel umaze guhimbaza. Ariko warahimbaje ya mbere, urasubira urasambana, urasubira urabesha, urasubira uriba, urahimbaza ya kabiri, urahimbaza ya 50. Erega mvuze 10 ho bavuga ngo nizike. Ariho n'abahimbaje 50 bakiri mu byaha. Ariko iyi Noel y'uno munsi ndifuza kwitogusiga muri ivyo byaha urimo. Ingo umwizere, tera intambuko ushike hano, umwakire akubera umwami n'umukiza, agushoboze kunesha icyaha cyakunaniye kunesha.
ndaguhaye kaze wowe ugomba kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza muri iyi Noweli y'ibihumbi 2021 ikubera idasanzwe, ikubera iyo gukira ivyaha, ikubera iyo kubohoka. Ndaguhaye kaze, ndaguhaye kaze visiti, ndaguhaye kaze. Uduze ikiganza aho uri wowe ushaka kwakira Yesu, abari hejuru ugomba kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza, uduze ikiganza aho uri. Yesu aguha umugisha mwinshi. Abari hasi mwese no hejuru, Yesu abahezagire cyane. Abo hejuru ndababona benshi. Imana ibamera umugisha, Imana gumiza hejuru by'ukuri. Imana ibahezagire cyane abagomba kwakira Yesu. Mwonyemerera mukava hasi, muvuye hasi mwe bamugize neza cyane. Yesu abahezagire, abagirire neza. No hasi bariho, Yesu abahezagire. Protokole ndabasabe mubanzanire by'ukuri, begere hano. Nabo hejuru turabarindira, ariko muze mushike hano hasi mumwakire, mumwakira ababera umwami. Uyu n'umunsi udasanzwe ku bwanyu. Protokole mubazane, nabo hasi muze kugira ngo mumwakira ababera umwami n'umukiza w'ubugingo bwanyu. Haleluya. Ndahevye byose, Nasaba ishengero dukoma amashi menshi kubw'aba bantu, amashi menshi ku Mana yacu, kubw'aba bantu bagiye kugira Noweli nziza yo kwimika umukiza mu mitima yabo. Reka sabe n'abari ku buhinga ngurukana bumenyi wabashaka kwakira Yesu, nabo nyene aho bari baduze ibiganza aho bari. Namwe ndabasabe muve hasi mumwakire mwemye, muve hasi mumwakire mwemye ababera umwami n'umukiza w'ubugingo bwanyu. Mwaturisha kanwa, mwaturisha kanwa. Uramwizera mu mutima ugahinduka umugororotsi, hanyuma ukavyaturisha kanwa yuko Yesu ari umwami akongera akaba umukiza, ugacika umukizwa. Haleluya. Rero subira mwaya majambo muvuge ngo mwami Yesu, ndakwakiriye umbera umwami n'umukiza w'ubugingo bwanje. Uhereye uyu munsi ndahevye ibyaha byanje nahora ngenderamwo, ndiyemeje kugukurikira. Nkunda ivyo ukunda nanka ivyo wanka. Mwami Yesu, mfuta mu gitabo kwa Satani, mfuta mu gitabo kwa Satani. Vuga cyane, mfuta mu gitabo kwa Satani, mfuta mu gitabo cha Satani, unyandike mu gitabo cy'ubugingo. Urakoze mwami Yesu. Niwaza kujana bakwizeye, subiramo. Niwaja kujana bakwizeye, nanje nzobe ndimo. Niwaza kujana bakwizeye, nanje nzobe ndimwo. Urakoze Yesu. Amen. Ishengero ryose mumfashe dusengera aba bantu kugira ngo Imana yo mwijuru ibashobotse kubandanya urugendo. Data mu izina rya Yesu turagushimiye aba bantu bahisemwe kukwakira ngo babere umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo.
mwami bakwizeye reka bahinduka abagororotsi mu izina rya Yesu ubagirire neza ibyo bahoramwo bya kera byose ndabishize kwiherezo ibyaha byahora bibanesha ibyaha byahora bibakwega inyota y'ibindi atari inyota yawe byahora bibakwega guhera uyu munsi ndabishize kwiherezo mu izina rya Yesu Kristo ndabishize kwiherezo ibyaha byari bibaboshe mu izina rya Yesu ndabishize kwiherezo iminyororo yari ibaboshe ndayicagaguce y'ibyaha by'akaronda y'ibyaha bya kera ndayicagaguce mu izina rya Yesu Kristo ndababohoje amaraso ya Yesu Kristo abeze rwose abatunganye amaraso y'inkomezi amaraso y'ububasha amaraso abeze ico y'ibyaha uhereye uyu munsi bakunda ibyo ukunda bakunda inzu yawe bakunda ijambo ryawe bakunda ukuri kwawe bakugenderemwo mu izina rya Yesu Kristo uhereye uyu munsi mu izina rya Yesu bakunda ijambo ryawe barisome barigenderemwo mu izina rya Yesu Kristo ndabasengera ngo bafate ukuboko Kristo Yesu kugira ngo baramirize mu rugendo kandi ndabasengera kugira ngo bazorangize neza nugaje amajwi y'abadayimoni nugaje amajwi y'inshuti n'abagenzi yobaca intege ngo ibyo bintu winjiyemwo ndayugaje mu izina rya Yesu abagenzi bari bafise babi wowe usubira kubakwegera mu byaha ndabegejeyo atari ukubanka ariko mwami nibongere kuba abagenzi bo hafi mu izina rya Yesu Kristo hanyuma uzobaragirire neza maze barangize urugendo amahoro urakoze ndagushimiye kuvyumvise kandi ugiye kubagirira neza mu izina rya Yesu Kristo amen. Amashi menshi.